abo bigisha bose hamwe bangana n'amajana 330. Ayo mafaranga basaba nayo turusho n'udushiruka bute duhabwa umukozi yigenjeje neza bari barahagarikiwe kuva mu mwaka wa 2015 ico bita annale mu gifaransa, ariko kuva mu mwaka wa 2021 leta ikaba yaremeye kuyabasubiza bakanabandanya bayaronswa ukuri kwamye. Nkuko isoko ryacu mu barimu ribimenyesha, abigisha bose bo mu gihugu barakomorewe ayo mafaranga kuva muri mukakaro 2022 uretse abamajana 330. Imvo bahawe nkuko umwe muri bo yavyiganiye RPA yabimenyesheje ikaba idafashe na gato. Haraje bo muri fonction publique bacanka mu gihugu cyose tugira yuko dosiye ziri vide, ibikoresho byacu byanyagiwe. Binyagiwe rero urumva ngo no gutegura ibindi bazana bidutunganiriza. Iyo nyishu bahawe isa ariko niyitanyuze abo bigisha kuko badatahura ingene impapuro z'ubuzima bw'umuntu zishobora kwanjanjwa, kuko ico kizigizigi bakaba bagiye kugikurwamwo n'umushikiranganje w'abakozi n'akazi Deo Rusengwa Mihigo hari kwa 14/0 umwaka wa 2023 mu rugendo yari yagiriye mu ntara ya Kayanza, aho yari kasigurira abo barimu ingana ayo makosa yahabaye. Hari bibikwa muri kabe, hari bibikwa kuri nivo ya mbere, n'ibibikwa kuri etajeri y'ikirere. Ibibikwa muri kabe, iyo nzu bibikwamo harigeze kuva biranyagirwa byose. Ibyo byabaye haraciye imyaka ibiri, baca bahamagara abaplano kuza kuvyandikira. Ugasanga umuntu bivaga hawandikira gushika hariya kw'ikaburimbo. Umuplano atazi gusoma arandikira idosiye y'umuntu atazi n'ukuntu ayegeranya. Ibara ryaraguye mu kuvyegeranya agafata ibyo muri 2000 agacana n'ibyo muri 1800 ibyo muri 1900 ugasanga poto. Ariko naho hashizweho abakozi bajejwe kuvangura no kwegeranya neza ayo madosiye, hariho izitashoboye kuboneka ari nazo ziteye ikibazo nkuko vyabandanije bishikirizwa n'umushikiranganje Deo Rusengwa Mihigo. Arona amadosiye yatakaye, ubu turiko turabahamagara NAN muri izo majana 3 zasigaye, mugabo vuba cyane ico kizoba kivuye mu nzira. Kuri ibi bya deblocage nahamagaye abo muri kariyeri babikora, eko mu debloka abandi yewe ndi ministre ntimumpere. Urazi ukuntu bambwiye ngo dosiye yawe twarayibuze, ngenda fata abaplano babiri, genda murondere dosiye yawe, bayitoye muri kwa kuzimu, je niyo yasigaye ntiyari bwaduhuye. Après à peu près 4 mois, andari jewe ndi ministre. Mushika no nageze tabadeblo, mugabo bazoyama barabere. Inyuma y'amezi yaba batanu, abo bigisha uko amajana 330 bararindiriye ko bohamagagwa ariko amaso ahera mu nzira, bagasaba ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi kubarenganura na rijya ihimirije igikorwa cyo kuringaniza imishahara, bagasaba ko ico kibazo covanwa mu nzira kare kugira ntibaze bazira urwangara rwabaye muri ubwo bushikiranganje kandi ataruhara babifisemo.